Undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, uri umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, uri Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. turi imbere yawe mukama, twebwe abana bawe, turi imbere yawe kubw'isezerano, kubw'ubucunguzi no kubw'ubudahangarwa twaronkeye mu mibabaro, mu rupfu no mu izuka by'umwana wa Yesu Kristo, akaba ari we mwami wacu, umukiza wacu n'umucunguzi wacu. muri iki gitondo nyaguhora ku ngoma cyo kuri uwa gatandatu igerekezo rya 15 ukwezi k'umunani, ndakuzamuriye amashimwe kuko watubereye Imana idasanzwe, watubereye Imana y'ibitangaza, watubereye Imana umuco w'ubuzima bwacu. mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, iyo tubyutse dutegura umunsi, iyo tubyutse tukwishikana ko, iyo tubyutse twambaza impuhwe zawe, iyo tubyutse twitwikiriza amaraso yawe meranda, tugira agahimbare tugakugwa kwa gahinda. hari inzira zimwe zimwe tutagikeneye gucamwo kuko twasanze zituruhishiriza ubusa tudahuriramo nawe. noneho warakoze kutubwira kuri inzira uri ukuri ukaba n'ubuzima, ko atanumwe aja kwa data ataguciyeko. Yesu, akira aba bana bawe bari kuri iki gicaniro cyo muri uyu muvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, bahoze mu mibabaro bagendana mu mitima yabo, bahoze mu ntuntu bagendana mu mitima yabo, babohore mu migozi yose iboshe ubuzima bwabo. batera iteka Yezu kandi ubateture mu makuba atandukanye, banezereze mukama mu bibabaje byose, batwenze Yezu muri ibyo byose bibabaje ubuzima bwabo. mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, uyu mwanya ndisabiye umugisha kuri abo bana bawe, baragusabye ngo nubaha ubutunzi ntibazigera bongera kwibagira itegeko ry'Uwiteka, ntibazigera birengagiza gushikana mu nzu y'ububiko. none rero mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, ahangaza ubuzima bwacu, ntihakagire n'umwe twinjirana muri isengesho ngo arive muko yagishiyemo. uwugishiyemo afise iseseme, muvura impamvu iriko iramubuza amahoro mu mubiri wiwe. uwinjiye muri isengesho afise agahinda, muha agahimbare kuko niwe ugatanga gusumba uko abasore babakunze bagatanga. muha akanyamuneza kuko niwe ugatanga gusumba uko umugabo n'umugore bagahanahana.
mu butunzi kuko ni wowe ubutanga gusumba uko twokwiruka tugakora tukabiriyashama tugasarura, mu mwidegembyo kuko niho dutandukanya n'ibituboshe byose. Yezu ntihakagire n'umwe asozera isengesho agifise ibitetegwe mu mutima wiwe. Ni wowe utugirira imbabazi, ni wowe utugirira ikigongo, ni wowe Yezu uduha amahoro, ni wowe uduha umwete wo kukurondera, ni wowe udutandukanya n'ibyo byose bibaho ubuzima bwacu. Ganza kandi usabwe, ganza kandi usabwe, ganza kandi usabwe, ganza kandi usabwe, ganza kandi usabwe. Ganza sabwa Mukama, ganza sabwa mwami wanje, ganza ukwiye icyubahiro Mukama nyene ijuru n'isi. Ganza mu bagwaye, ganza ubakize bose Mukama nyene ububasha. Ganza mu bihebuye, ganza ubaremeshe Mukama nyene ububasha bwose. Ganza mu barusha, mu bagabo, mu bakenyezi, mu basore no mu babundabunda, mu bafunze, mu barushe, mu barushe, mu barushe. Uganza usabwe Mukama, uganza usabwe nyene ijambo. Ganza turagukunda, ganza sabwa Yezu Kristu, ganza sabwa mukunzi wacu. Ganza kama Yezu nuganze, utwuzuze mutima wo mweranda, udushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, wigize kuri impanuka zose, ukura urupfu ku buzima bwacu, ukura agashinyaguro ka shetani kuri twebwe, ukura imibabaro muri twebwe, udukize umwuka udusinziriza mu gihe cyo gusenga, utubohore Yezu, udutabare Yezu, udutere iteka Yezu, uduteturure Yezu, utunezereze Yezu, uduha akanyamuneza Yezu, ijambo ribe kwawe. Ububasha bw'iwawe bukora, ngo mu gihe kibereye uratabara. Ese icyo gihe cyo bikinyene turimo Yezu. Mutima w'Imana twuzure, mutima w'Imana tugendere. Bohora ababoshe, uruhurira indushi, uzana umucyaro mwijima, uzana urukundo ahari urwango, uzana umunezero ahari umubabaro, uzana agahimbara ahari agahinda, uzana ubutunzi ahari ubukene, uzana umwidegembyo ahari ukubundabunda. Urakoze ko wemeye kutubwira ibiri mu bubiko bw'Umukama, nuduha umugisha, nuduhezagire, nutunezereze, nuturinde kubabara, nutwagure twagukirwe,
udutere iteka, uduteture mu makuba atandukanye. Amen. Tugire Kristo bakundwa Mukama mwese bane barudasumbwa aho nyene muri ku mpande zine z'isi. Ndabasabiye umugisha w'Imana, ndabasabiye amahoro y'Imana, ndabasabiye urukundo rw'Imana, ndabasabiye ubudahangarwa ukomoka kuri mushobora byose. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana dukuzako. Turi mu nyigisho y'amajana 360. Turi mu gitabo cya Yobu, ni igitabo kigira 25, ariko inyigisho ni y'amajana 360. Turi mu kigabane cya kabiri. Mwarumvise ejo ibintu bitatu byaranze Yobu, ahariho urukundo, ukubaha Imana no guca kure icitwa inabi. Ariko kandi Yobu Imana yari mwishimiye, Shetani iravuga ngo nta kindi gituma Yobu kwishimira nuko wamuhaye byinshi. Imana iravuga ati bikore ko bitora, icyo udakora ko n'ubugingo bwiwe. Yobu arageragezwa, aratangura, Shetani iramugerageza, iraganira n'Imana ngo iva imbere y'Imana iragenda iza kwa Yobu. Iyo Shetani ishitse mu rugo rwawe, abanyeshuri baraseruka, abanyeshuri baravuga. Umuriro w'Imana urakoroka utaje gucyora uje kwica. Abapfumupfumu n'abakoniko n'abakadisimu barinjira. Ariko Yobu icyagaragaje ko ari umuntu w'Imana niki? Hari abantu mwarinze ukamunanirwa n'umurinzi. Yobu abahungu biwe ndwi n'abakobwa biwe 3, ingamiya z'ibihumbi 500, intama 1000, ibitungwa bya Yobu byose. Abahungu indwi biwe n'abakobwa 3 bamaze guhwera, intama 1000 ziwe zigapfa, ingamiya 3000 bikagenda, inka 1000, indogobwa 500, n'abakozi sinzi. Hasigaye 4 baza baje gutanga amakuru, umwe kuri ku rwego rw'icakora. Iyo bavuga ijambo ati navuye mu nda ya mama ndi ubusa, nzosubirayo ndi ubundi busa. Iyo baravuga ati Imana yarambikije none irasubiye kuvyaya. Imana ndagusabye umutima nk'uwayo uzokoze, ngano uzongerageze nk'uko wagerageje Yobu, irande yuko nibyo Yobu yari afise atavyo afise. Kandi urakoze ko wumvise gusenga kwanje, wumva ururimi mvuga. Ikigabane cya kabiri avuga ngo Umukama asubira kureka Shetani ngo igeze Yobu. Biravuga ngo umunsi umwe abasabyi b'Imana baje kwishikana ku Mukama, Shetani izanana nabo kwishikana ku Mukama. Umukama abwira Shetani ati uvuye he? Shetani yishura Umukama ivuga iti
kuzunguruka isi no kuyiyererako. Mukama abwiye Shetani ati, wiboneye umusabyi wanje Yobu, nawe umeze nkawe ku isi, ni umuntu w'intungane, agendera ukuri, yubaha Imana, agaca kure y'inabi. Natirigana mu butungane bwiwe. Nawe unyosha kumuzimanganya n'iby'ubusa. Ishetani yishura Umukama ivuga iti, umubiri ku wundi, icyo umuntu atunze cyose aragiheba ngo aronke ubuzima bwiwe. Ni ukuri, ramvura ukuboko kwawe nyene, ukore ku magufa yiwe no ku mubiri wiwe, urabe ko adaca akuvuma imbonankubone. Mukama araheza abwiye Shetani ati, raba ndamushize mu minwe yawe, ariko ntumwice. Birumvikana ko y'Imana itaguhojeje ko amaso Shetani irakwica. Mugara ufite yuko Shetani kwica ari uko Imana yagukuye kwa maboko, n'Imana ibikwishe. Bantu byumve, ntuduterane n'uwo mugome Shetani nyakuranduka. Iyo Shetani iturose fasi, ni wowe uba wadutereranye. Bwambwiye mutwaye ingamiya, inka, intama, none ubu naho birayanga yasabye byose. Imana iramuretse. Yobu asubira kugezwa. Ukicesha Ishetani iva imbere y'Umukama, icitera Yobu imibembe kuva mu nda y'ikirenge gushika ku mutwe. Mana tugirire ikigongo. Yobu afata akajo ko kwiyagarisha, aca yicara mu munyota. Umugore wamubwira ati, ni kuki wihambirira mu butungane? Vuma Imana uheze upfe. Oh my God. Yobu amubwira ati, uvuga nk'umusazi ko twakira ibyiza bivuye ku Mana, ni kuki nabi yo tutoyakira? Muri iryo ryose Yobu ntiyacumura mu mvugo. Murumva? Ikigeragezo cya gatandatu, imibembe. Ikigeragezo c'indwi, imvugo mbi y'umugore, ibishukashuka, gushukwa. Ikigeragezo c'umunani, abagenzi batatu ba Yobu bashika. Abagenzi ba Yobu bamenye amahano yose yamushikiye, baza bamugana, umwe wese avuye mu ntara yiwe. Elifazi w'i Temani, Bilidadi w'i Shuni, na Tsopfari w'i Nahama.
baje inama yo kuza kumuremesha no kumuhoza. Bakiri kure baramuraba baramuyoberwa, baca baraturikisha bararira. Umwe wese atabura umutamana wiwe, baca birenza inkungugu ku mutwe. Hanyuma bicara hasi iruhande yiwe, bamarana iminsi 7 n'amajoro 7 ata n'umwe amuvugisha, kuko babona ibintu. Ata n'umwe amuvugisha kuko babona ukuntu asinzikaye cyane. Bamarana iminsi 7 n'amajoro 7. Yaba umugore yamututse, abagenzi be baraje baramwihweza, babona no kumuvugisha ni gucumura ku Mana. Imana itubabarire cyane. Dutangure igice kidasanzwe, muzocyumvirize neza ko kirakurikirana. Ni ikiganiro cya Yobu na bagenzi biwe. Igice cya mbere. Yobu ava umunsi yavukiyeko. Murumva ko ari Yobu en première phase yatanguye kuvuga. Kandi avuze avuma. Umugore yambwiye ati tukimana, agira ati Imana n'imiduha ibyiza, reka twakire n'ibi biduha. Uvuze nk'umupfafu, uvuze nk'umusazi. Yobu ava mu munsi yavukiyeko. Byo biheze, Yobu yugurura umunwa ava mu munsi wiwe. Hanyuma Yobu afata ijambo avuga ati, ese iyo umunsi navukiye kutabaho, cyo kimwe n'ijoro ryavuze ngo umuhungu yasamwe inda, ese uwo munsi uciye ku muzima bwiza. Imana ayihangamye mu ijuru ntiwitwararike, umuco ntuwutamanzurireko. Ese iyo umuzimagiza n'igitutu cy'urupfu biwugwanirira, igicu kikawuhwikira, ubwira kabiri ukawugaritsa. Urumva ko inabi ikwibagiza ikintu cyose cyitwa ineza warose mu buzima bwawe. Ese iyo umwijima wiharira iryo joro ntiriharugwe mu minsi y'umwaka, ntirije no mu giharuro cy'amezi. Egome, ese iyo iryo joro riba ingumba ntiryigere ribamwo impundu. Ese abavuma iminsi borivuma, bo bahinga mu gukangura igisato cyo mu mazi. Ese inyenyeri z'umutwenzi waryo zizima, rikitega umucyo rigahebura, ntiribone ukuntu umutwenzi ukika. Nkako ntiryazibiye inda ya ntwaye, ngo rinkingire kubona uyu muruho. Ni kuko ntapfuye nkiri mu nda, ngo ncikane nkivuka. Imibabaro twibagiza umunezero wose, ya minezero yose ifite inkuru y'imwe. Ni kuko habonetse ibibero binyakira n'amabere nonka. Ubu mba niryamiye mu mahoro, mba nisinziririye, nduhutse kumwe n'abami n'abakuru b'isi biyubakiye ibyibutso, canke kumwe n'abaganwa bari batunze izahabu, inzu zabo zuzuye ifeza, canke iyo nda
yikoroka simbeho mwamera nk'abana batabonye izuba. Aho niho ababisha badasubira kwiyamamura, niho haruhukira abarushe. Imbeho nazo nyene zirafise agahengo, ntizumva induru y'umucunzi. Umuco n'umukuru, umuto n'umukuru bari kumwe. Nayo umushumba arigenga imbere ya shebuja. Ni kuko uwugowe ahabwa umuco, abishwe n'intuntu bagahabwa ubuzima. Barindira urupfu ntiruzi, barurondera kurusha uko barondera itunga. Bohimbawe bakagira akanyamuneza bashitse mu cobo. Ni kuki uwugowe ahabwa umuco, abishwe n'intuntu bagahabwa ubuzima. Barindira urupfu ntiruzi, barurondera kurusha nk'uko barondera itunga. Barindira urupfu ntiruzi, barurondera kurusha uko barondera itunga. Barurondera kurusha uko barondera itunga. Bohimbawe bakagira akanyamuneza bashitse mu cobo. Iyo ngabirano igahabwa umuntu yaburaniwe, kandi akaba ari we Imana ikingira impande zose. None imfungurwa mfise ni umuniho, amaborogo yanje atemba nk'amazi. Vyantera ubwoba nibyo byanshikiye, kandi ibyo natinya nibyo binshikiye. Nta mutekano, nta gahengwe, nta karuhuko, nta maganya nshikira. Ijambo rya mbere ryafashe Yabu. Mwumve ko ijambo rya mbere ryafashe Imana ryo kwirata ngene Yobu ari intungane. Irya kabiri rifata Shitani, ryongera gufata Imana, rifata Shitani. Risubira umugore wa Yobu, risubira abagenzi batsopfari mugabo ntibavutse. Yobu niwe atanguye kuvuga. Ibyo kurya vyiwe n'umuruho. Uwo muborogo yiwe atemba nk'amazi. Mana utugirire ikigongwe, utwime ibitubabaza, utwime ibituruhisha. Mana utugirire ikigongwe, ubohora ubuzima bwacu uzobukoze. Yobu yarababaye bihagije. Yobu aratura ngo imfungurwa afise ni umuruho. Yobu aravuga ngo amuboroga amutembako nk'amazi. Yobu aravuga ngo ibimutera ubwoba nibyo byamushikiye. Yobu aravuga ngo ibyo yatinye nibyo byamushikiye. Yavuga ngo nta mutekano, nta gahengwe, nta karuhuko, nta maganya gusa. Tugirire ikigongwe Yobu, turumva ko yagerageje bikemera.
nusubire kwemera ko shitani itugerageza uzobukoze. Nduha umugisha utubwiye icyo ushaka ko dukora, turagikora. Tugirire ikigongo wumve gusenga kwacu, udutandukanye n'imibabaro, imikoshi n'imivumo, ubitwambure Mukama, umwasi umwigize kure yacu. Mana, utugirire ikigongo n'ukuri, turabikwisabiye kandi urakoze kubitwemereye, kudukura mu makuba ukadushyira mu munezero. Amen.